Hele bakozi ba Agile Trend ndabaramutsa cyane nkuko bisanzwe bimenyereye nizeye ko meze neza muri amahoro vena muherereye meze neza gushima Imana bitameze neza naho kandi no gushima Imana n'umusi ushobora kumera nabi ejo ukagenda neza cyangwa ejo n'umusi ukamera nabi ejo ukagenda neza ariko byose ngo nibigire iki gushimira Imana ko bimeze kose kuri uwo munsi kandi turi kumwe na Irakoze China muri kamera imbere ya kamera naho ndibaza baramubona umutumire dufise umutumire asanzwe ari umuririmbyi araza kubibwira nkuko kandi nabibemereye ndabazinira abantu batandukanye muri style zitandukanye reka rero tumuhe ikaze abibwire acayitera ko arababwira uwo ari we turabaye ikaze. Bwana Yesu asifiwe. Twe turabakristo dusengera mu Kamenge ku mazina ni Zabiro Manirakiza niyo mazina abavyeyi bampaye mu mazina y'akazi canke ya music ni Zabiro nkuko nyene bisanzwe ugenda kuri YouTube wandike Zabiro Gospel Burundi uraza guca uyibona nibaze ko ari ivyo bihagije. Yego. Honest. Zabiro ndakuramukije cyane. Ndabaramukije namwe nongera ndamutsa abakunzi b'iradio yacu na televiziyo. Agile Dreams. Biragoye nyene iyo zina. Ndashima Uwiteka yatugejeje no munsi ndaha nyene numbona se. Bakunze Agile Dreams no si vraiment no kwitwaza umutumire atabyorosha kuko murabyumva. Ewana ube hange novuga gute hange canke ube makini abe makini nico no munsi numva dufise umuntu avanza adutwenze umwanya wose ariko umeze neza ndabona ko mwishimye cyane ndaho ndameze neza ariko nyene sinameze oyo mu Kirundi shizi wavuze ikintu cameze mana yake nk'ibiterwa iyo wabiteye bikamera niho cyavuga ngo byameze neza ibiharage byameze neza nyene je simeze neza ahubwo ndaha nyene tu ariko ndashima Uwiteka uko biri kose yatugejeje ngaha kuko kuryama no kuvyuka n'ubugombe bw'Imana ntaco tuma tutayishima wa Zabiro wa Kamenge uvahi namvuye ariko sinakomeretse uvuka hehe mvuka wow uriko biraza abanyabujumbura burya remwe muzotugora hama mvuka muri province ya Kayanza commune Gatara sanzwe mba mu Kamenge nkuko natagenda bibabwira aho nsengera ni muri Eglise Sechep mu Kamenge kuri 13 karibu abafana bacu bakunzi bacu turabaye kaze muze kudutemberera. Okay, Zabiro wa Kayanza kumengura rap uranchopana Bface ja Andofo ndamumva gusa tunaco dupfana usivye gusa ko tuva mu ntara imwe ntabirenze kandi nawe aririmba za ndirimbo z'abandi mu rushengero baje bitangwa n'abanyamahanga nabyo turirimba gospel indirimbo zihimbaza Imana kurumva ntaco dusaniyeko okay hari gihe uzawumva ngo indirimbo z'isi indirimbo z'Imana eske urutangundukana ico kintu indirimbo z'isi n'indirimbo z'Imana cyubwanje ko ndavyumva noshobora kuvuga bari bavuze nk'indirimbo z'Imana beshi baza bapinga ngo Imana ngo ntabwiririmba ariko je ubwo uko ndavyumva canke uko mwe mu Imana ndongora iyo ugiye kwandika indirimbo wubwawe nk'umwana w'umuntu example nk'indirimbo yanje nanditse twisa amahoro mugende kuri YouTube muyirabe ntabwo najyamye ndavyuka canza ngo amahoro uko nyene nuko hari Imana iba yarankuye Imana iba yarakoze ijya mirimo rero y'Imana niyiciza ikongera ikavuga umva re muri make Imana iba yavuze neje mba nabikuye hese Imana iba ajya amahoro nyine Imana iba yaraguhaye nico ufatirako yo nyene niba yavuze uko byose bikorwa n'Imana. Yes. Okay, ndashaka kuntandukanirize indirimbo z'Imana n'indirimbo zihayagiza Imana. Indirimbo bundi indirimbo z'Imana se urancanzera indirimbo z'Imana indirimbo hari nko habaho indirimbo zihayagiza Imana kuko Imana irakora natwe tukayishimira mu byiba yakoze nuko no bivuga muri make ne indirimbo z'Imana n'indirimbo zihayagiza Imana ivyo ntibibaho habaho indirimbo zihayagiza Imana. Okay, nashatse dukure iki kintu ngo indirimbo ngo z'Imana
canke dushireho indirimbo zihayagiza Imana. Ivyo mu majambo make nko bivuga novuga ni citiranwa canke ibintu bishaka gusa uko birasa canke nticitiranwa muri make niko bivuga kwiyo bavuze indirimbo zihayagiza Imana n'indirimbo z'Imana nyene ntiwo mupinga n'umuvuze indirimbo z'Imana n'ubuvuze zihayagiza Imana bose ni sawa ubuvuze indirimbo zihayagiza Imana c'est bien zihimba duhimbaza Imana uko muri make n'iki Imana iba yaraturemeyeho kuyihimbaza ibintu nk'ivyo n'ubuvuze indirimbo z'Imana nawe ntidushobora kumupinga kuko navyo nakubwiye nkuko negumaje kubivuga Imana irakora natwe iducamwo hama tukasamura nese si Imana iba yakoze si Imana iba yaririmbye bwanje katavyo no kwishoboza okay tuko turumva kuri kuravuga harimo ikintu citwa intahe nyene ni byinshi nyene Imana igenda dukorera ni nayo mpamvu tuzita indirimbo zihayagiza Imana naho wavuga z'Imana naho wavuga z'Imana byose ntaco bitwaye sivyo ariko Zabiro ntiwatubwiye ati Zabiro n'uyu muri ibi hama Zabiro bakunzi ba televiziyo yacu nkuko mubibona Zabiro n'uyu nyene je mubona ngaha akantu gatoya naco ndico sivye yuko Imana buri ibintu byose tubishobozwa nayo nkuko nandi ndabivuga ibintu byose kagenda neza hama Zabiro nkuko bisanzwe nduyu nyene nta byinshi nta birebire ndumuririmbyi wa gospel Burundi umuna kizamuka nongera ashimira abafana bariko bagenda banshigikira bamba hafi mu kugira sabone partage n'ibindi bagakunda ibikorwa byacu bakanadushigikira ibintu nk'ivyo hama byo mu buzima busanzwe nibaze ngako turi muri music sinzi ko ari akamaro ko kubivuga si umuntu abayemo nta muntu abura twakora pembeni ibintu nk'ivyo mpamvu nenda kubajije kuko hari igihe usanga ukora nk'ibintu nk'imyuga bigafasha mu gihe ubivuze ngaha mu gihe bari gukurikirana hari igihe badusaba nka nimero y'umuntu duha nimero ya naka twarumvise arakora ibi n'ibi ugasanga baragushoreye ego ni byiza nivyo ni byiza birafasha mu buzima no kugira connaissance kurondera abantu nivyo byiza hama sanzwe ndumufundi nkora ibintu by'intebe amasaho minisi niyo mirimo ya buri munsi umva muri make nkora buri kintu cyose gishoboka gutugira ndo inoti nubona muri kapitale inoti ziza shaka mubwire ngende nkubuye yakwica kubera turi abakozi b'Imana twirinde icyaha gusa ibindi byose turabikora kugira turabe yuko twokwiteza imbere nkuko perezida Goma bivuga dukore kugira turabe yuko tugira na 10,000 mu mufuko ubu rero wajigenda 10,000 gire yanyaye okay nibanga okay Zabiro ni mbega Zabiro arubatse cyane oya nta parasera ndagura gusa Imana ibikoze parasera nzoyigura nibaze kuko umuntu ajyamye zikavyura n'umusore n'umugabo n'umusore nivyo bita kubaka ubundi mu Kirundi muze mudusigurira kyo turabarundi baruguru mu Kayanza mwe namwe muri abanyabujumbura muze mubanza mutebaza Kirundi neza muciga ubundi ubwiye umuntu kubaka yuko tubimenyereye mu Kayanza iwacu manakyo hariho utuntu nyene uri tongo canke so hagapande ukabwira ati wagihungwe wakuze raba ubake ugira umugore ini Bujumbura naho rero natwe ubona twakuriye ino bisaba ko umuntu agura parasera wigwanako kubaka iyo ngiye rero ngo urubatse nanje nta parasera ndagura me gusa twizera Imana ko bizogenda neza sinshobora gutahura yuko ari uko ivyo vy'iwanyu nyene abantu bavuga ngo uri umusore umugabo urumva biratana harimo aka difference ndabyomba Zabiro ni umuririmbyi wa gospel eski uwo uririmba ku giti ciwawe canke uririmba muri kundi canke uri muri Chris mu bisanzwe ndababwiye ko mfise ishengero namukamwo Seshepe muri Teza kuri 13 Avenue karibu niyo shengero ndafise yo korale bayitwa Shalom naho dusanzwe dukorera imirimo ariko apare y'ivyo ndaririmba ku giti canje nkagenda haririmba ubwanje jenyene ibintu nk'ivyo bivanye nuko nimbo zitandukanye ariko turi hose Zabiro no muririmbyi wa gospel dusanzwe tuzi ko hariho abaririmbyi biyandikira bakaririmba hariho n'abandi baririmbyi babandikira bakabona kuririmba cyonyene eski muri iyo migwi biri wari mu rugo yoye
je vyose ndabikora twaragiye turi muri bamwe mu bagiriwe ubuntu mu bagiriwe neza n'Imana kwandika ndandika kuririmba nkaririmba nubwo atari vya cyane sinzi ivyo biza kuvuga abafana bacu ariko badukurikira bagende bandika amahoro by Zabiro Gospel Burundi bumvirize nibo baza kuvuga ati etape ntuyi bimeze uku ibisigaye dushimira Imana. Yego narabonye indirimbo yawe kiraduka turashima Imana. Indirimbo yawe ise amahoro mbega muri clip narabonyemo umukobwa mbega ujya mukobwa niwe yaririmbye muri rya ndirimbo canke ujya mukobwa nkuko mwayibonye baraba dancer nta ntabonye ariko araririmba ariko nubwo biruko hariho uwundi yagize urazi kaba nkuko Imana ibigenza ubugome bw'Imana nyine nta muntu agira guma dushima Imana hariho uwundi yaririmbye ariko surya. Yego okay njya ndirimbo iravuga ngo kuva nkumenye Yesu n'amahoro iburyo ibubamfu imbere n'inyuma. Yes none ndashaka kusigira iyo refre kubera iyo refre bundi umuntu ashano yivuga gute umuntu yavutse avukira ku isi ubwo niho baza wumva umuntu avutse iyo umwana ari kararira cyangwa kugira ngo rira ngo rirurashitse amajambo make sinzi ko ndaziba ariko bashatse kumanisha bavuga ati rirurashitse urumva ku isi y'amagorwa y'ibibazo y'ibiki ariko apare y'ivyo Imana iraza ituzanira Yesu Kristo umwami wacu azara tugwanira araturinda umva rero umuntu aba yaramumenye umuntu aba yagiriwe burya buntu akamumenya acabona amahoro kuko bitubwira yuko Yesu wenyene ubwiwe ari amahoro. Yes shatse guhagarara kuri iburyo ibubamfu imbere n'inyuma. Yes umva iburyo ibubamfu n'imbere mwabibona iyo perezida arinzwe cyangwa iyo perezida hari abakikijwe impande zose natwe bibiri tubwira yuko dukikijwe n'ingabo z'ijuru iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'abataramwakira mwese ndababwire mugende mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza biraryoshe uburinzwe uburi basino bivuga yani ubu protege bya danger bihagije umva rero nuko ntaco tuba dutinya. Mbega Zabiro ni gute byatanguye kuza bwa wimbe wotangura cyo cyo kuririmba watanguye ryari impamvu iyihe kugira ngo ntangire kuririmba bundi novuga ko ari nko gushima ubwa mbere umuntu ntarakizwa hari ibintu by'ibibazo usanga umuntu yacamwe ingwara za buri munsi inzara idahera ibintu nk'ivyo oya kuva amenye Yesu cy'isonza naho havuye iyo ndirimbo bundi rya ndirimbo naririmbiye abantu bagiriwe neza n'Imana abantu bavuye kure abantu batabawe n'Imana ko hari ubundi buzima ucamwo wabuvamwe ukavuga ati Yesu gira neza nyimba utarawucamwo canke nyamba atarakugira neza mukunzi uriko uradukurikirana nawe ni witegure ndazi Yesu aje kukugirira neza ndazi nayo uzashima nanje uburyo bwanje bwo gushima nabuze ati reka ntandirimbe kuko arivyo nabonye vyonyorohe kandi numva birezona amplisi n'ubutumwa bwanje bushobora kugenda kure n'ubutarabona igitangaza c'Imana amenye yuko kigiye kuza kandi nizere ko atamuntu atarabona igitangaza c'Imana kuko Imana ikora ijoro n'umurango imbere n'inyuma yajya turi muri duprotege nyene turinzwe. Okay ya ndirimbo ukuntu wayikoze mbega ukuntu wayikoze byakuriranye no kuba byiyumvira ingene yogenda canke kuvyerekeranye na audio amasanamu cyose oya turi nuko novuga turi mu kinjana cha 2025 umva rero ubunye hakora inoti umva rero ntushobora kubipanga nyene ngo bigende nkuko wabishaka kuko urumva ingene audio imeze audio ntushobora kuvuga ko yagenze nkuko nabishaka c'est bon mais kuri video mugende muyirabo kwiriko nyene muyakira uko nyene siko saji wanje sikuvuga ko tutaba umva ni ibintu nyene bishika inoti ni hatari ariko turashima uko biri kose abantu bariko baravyakira neza Imana yaragize neza uko biri kose cyo tuvuga ko ari ubukombe bw'Imana rabuda mu nyuma ibintu bizaba byagenze neza zaidi. Okay ngira ngaruke kuri iki nari nabajije nubwo
tutagishimangiye ko neza ya ndirimbo yarariri ni ya Zabiro ariko yararirimbye narumvise y'irindi jwi ry'umuhungu sinzi ko ari wewe kandi namvisemwo n'ijwi ry'umukobwa ndakeneye kumenya abo bantu uwo muhungu wundi ninde ni wewe cyangwa uwo wundi mukobwa ninde uwo wundi muhungu n'umugenzi nitabaje ndavuga ati je ubwanje ngo umuntu mwashijya mugani no guca gute ngo ntiyihanze hagiye bavuga gutera ngo yani umutwe umwe ntiwigira inama kandi iyo muri hamwe ibintu biragenda neza kurusha wumva rero nabonye hariho ivyo dusanga utokwishoboza kuko ntagire nta kintu umuntu ashaka kwishoboza ibintu byose ndavuga ati reka nitabaze uwo twita shoferi dusengera hamwe mu ishengero ryacu no muririmbyi aririmba ngaho nyene muri Louange na Adoration antukaririmba neza abikora neza ndavuga ati nawe uje hari abandi bantu bokizwe biciye mu iryo jwi ryawe ingene umeze umukobwa nawe ni umujournaliste wacu nemera nkunda afise umutima mwiza afise akaji keza yitwa Cicina antuka munga mubariki sana amen ha bundi ari abantu kubera bundi bifise abagenzi keshi y'abakongomani bayikurikirana ibintu nk'ivyo ko twe mwishengiro yacu y'abakongomani benshi bazabambaza kubera ko utarinze mu Giswahili ariko ngenda babwira yikurikira izobiri mu Giswahili ahubwo biba bishoboka n'ikiganiro bikora mu Giswahili kugira ngo hasi nabo baze guprofita mu Giswahili nabo bira baze guprofita yo tugire gute tureke ibi ko amajambo agira nabo baryoherwa nuko rero byagenze umukobwa yitwa Cicina irakoze nawe niho ngukenera ndaza bise umutima mwiza uzondondera ku nimero yajiriko turaza kuyisiga uzondondera inbox hama ndaguye nimero ziwe azagire amuvuge yimba afise umutima mwiza cyangwa wese yo muri Achieve Dreams yego cyose nana kimwe bose afise umutima mwiza ni televiziyo nziza kandi mukomeze kuguma mubashigikira mugira sabone n'ibindi ma partage ufise abagenzi bw'umusanzaza hirya no hino kugira turabe yuko dutera imbere duteza imbere n'abagenzi bacu dukunda n'ibintu nk'ivyo mbega Zabiro muri commentaire bagiye komanta kuri gandirimbo nta commentaire ziba zihari ziba ziraguciye intege canke commentaire ziba zaraje zikongera ingufu commentaire mujambo y'abantu ntabura canke ibiki ariko ndashima Imana muzomaze kubona ntaziranca intege zose ziranyakwaja zikantera intege ibintu nk'ivyo ndashima tu ko bariko baravyakira n'ivyo ahubwo je nabona nk'uko umengo sinashoboye ariko bariko baravuga ati kubaje hama nanje nkashima Imana yego donc ijya n'indirimbo ya mbere ijya n'indirimbo ya mbere niswe amahoro ariko no nyuma hari izindi zigiye kuza ari abakunzi bari kwadukana ba Achieve Dreams meme n'abakunzi biwe ba Zabiro ndati ntibabuze ari gusanga hari abo badusangiye bashaka kuvuga ati abakunzi ba Achieve Dreams baturomba ijya ndirimbo bashaka kuvuga ati none ibyo bintu twobyumva gute canke twobyemera gute rero nk'icemezo turashaka dukubitire nyene n'ijwi wawe kugira ngo babyumve bavuga ati ni sawa canke uyu siwe kuko baca babyumva Kongo kenshi abarundi bavuga ngo nemeje niboneye nka top ya sawa nta kibazo kuko iyo umuririmbyi ririmba hano hose gusa reje burya ndirimbo ndakunda magapati gatoya so yose ndayikunda ariko hari agapati kampezagira gusumbya kaya kari muri cap kavuga ku unya reka ndirimbe gatoya nawe tugenda wandike Zabiro Gospel Burundi hamuyirabira none sinzi sawa hiyo mbyutse imisi yose nkiyumvira ko mu buzima bwanje ko ari Yesu angwana ko bintera kumushima hama nkaguma mvuga ko kuri no sindiko n'iyindi nzoja ko nta wundi nzigera mbona rega yo nkunduko usanga bimeze uko ndumunyabyaha ariko Yesu wankunduko imbabazi ziwe nazo zinyamaho kuko usanga bimeze uko kandi ntiyo kwemera ko shitana dutwara uko kandi yadupfiriye hariya ku musaraba mbere waraje wirukana shetani ibibazo n'ingwara navyo bishira pembeni ndakana kimana sinishakira stress ubwa mbere waraje wirukana shetani ibibazo n'ingwara navyo bishira pembeni ndakana kimana sinishakira stress kuva nkumenye Yesu n'amahoro ibugi bubafu imbere n'inyuma kuva nkumenye Yesu n'amahoro gusa
kuva nkumenye Yesu n'amahoro iburyo ibubafu imbere n'inyuma kuva nkumenye Yesu n'amahoro gusa. Yes. Wow. Okay, Zabiro. Uru sanzo wari umurapper. Ubundi nkunda rap gusumba ibindi kuko rap ndayikunda cyane gusumba izindi style zose kuko rap niyo style mbona nshobora gutanga mu message yanje uko ndabishaka uko ndayishaka igahera. Ubundi izo ndirimbo za izo zindi style ni sawa ni sebo me nkunda rap cyane niyo ntanga mu message ko ikagenda uko ndabishaka. Yego. Mbega niwe muririmbyi wa mbere ga mu Burundi wo kumva ati uyu muririmbyi tworirimbana urabiye muri style uririmbamwo cange no muri style utaririmbamwo ko ndazi ntuzo kwama muri rap ibihe byose. Hari gisango no musirimbyi rap ikindi guhara imbindi style guco niho muririmbyi wumva ati uyu turirimbanye ni bang. Nkuko bivuze neza cyane umuntu ashobora kuririmba style imwe gusa kandi niyo ndirimbo ntiri muri rap yonyene deja iracanze nashaze gushira mu gusaka rap bivanye yego ibintu nk'ibyo ariko rero muririmbyi rushobora kugira bose ni sawa. Novuga bose ni sawa ko bose barabizi barabishoboye kandi Imana ibahezagira. Apana bose. Domako ati naka nk'ubu arashaka kubyumva akavuga ati okay uyo muririmbyi mu muntu. Ku ruhande rwa gospel Aruvera. Ndakunda Aruvera ingene aririmba yandika neza kandi Imana imuhezagire. Amen. Imana imuhezagire yandika neza arampimbara cyane akampezagira. Yego. Okay, mu buryo bwa rap na. Mu buryo bwa rap. Mu buryo bwa rap Stofe hanze y'igihugu. Bose barabizi. Okay, hanze y'igihugu ni ngani? Mu buryo bwa rap baririmba gospel. Bundi bantu baririmba gospel nani rap muri gospel ni baki? Barahari. MTC. Arahari na Prince Mushindi. Na Prince Mushindi. Oya bose barabizi Imana ibahezagire. Okay. Rero nako maze nditsagize kure. Maze yazindutse kure. Nashaka nyine wese dusezerera abakonzi ko ndazi wabaryoheye cyane wabashyize muri vibe nabonye baryohewe banezerewe kubera ko deja nawe umaze kuba unezerewe deja n'abandi baca banezerewe ko ico utanga ni kiba kiri muri wewe. Bakunzi wajya gushisha iryo zina sino narishobora ariko ba dreams ko nyene uko mwavyumvise. Bakunzi ba televiziyo yacu ubandanye kudushigikira ubandanye guba mugira sabone na partage n'ibindi hama mugende no kuri chaîne yacu ya YouTube wandike Zabiro Gospel Burundi uraza kubona igikorwa cacu mudufashe mugire partage sabone n'ibindi twongira tubashimira ku mwanya mwafashe mutwumviriza. Imana ibahezagire ntibagira no kubatumirira kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuko ni watanga ibyishimo ni watanga amahoro ni watanga byose ni watuma umumenye ibintu bigenda fresh ibugi bubafi imbere n'inyuma genda yumvirize cyo habo kugira icyo uvuze muri commentaire. Okay, bakoze dreams ndabashimishije kandi ndiname kwa mwe kumantukana haba nguko bisabye nko musanze mu byo bise burakanya genda murabe muri partage mugire ico mukoze mwanditse mba kumashigikira mba kumutera intege. Urashobora kumviriza indirimbo ukavuga ati ahantu kazi kamukosora byose bibaho nta wishobotse hama igikurikira kikosora hama namwe ndabaramukije cyane ndabasezeye. Okay, ndabashimira cyane kuba mwatwitabye no hanyuma muzo twitabe twabarondera canke twabikorako nzomukoze ndabasezeye kandi mwese naho gutaha umunsi mwiza amarenze cyane.